twari ko turabira hamwe rero mu kazi ka misi yose ibintu bitatu murazi yuko icambere tiko turaheza umwaka murazi yuko ubu dusigaye uherana n'ukwezi kwa gatandatu rero twaherukana kubona twavuganye yuko tuko turaheraheza novuga imigambi zotangura n'ukwezi kwa mbere kwindwi ni itariki imwe y'ukwindwi rero ivyo cyari cyambere turabira hamwe kandi murazi yuko ejo nyecubere mukuru w'igihugu yafashe n'ingingo na cyane cyane zisahiriza abene gihugu basanzwe bageze barakukurutse nico twakiravye kuko itezwa kuja kija muze twari twateguye nticarimwo twagishiramwo kandi nk'ubushikiranganje bujejwe kubishira mu ngiro tukarabira hamwe ibisabwa tuheza tugashikiriza abaturongoye kugira ngo bizoje mu ngiro vuba ikindi naco twarabira hamwe cari icerekeye ingwara ya coronavirus muzi yuko isanzwe ihari naco nyene nyicubahiro yakigarutse ko mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishira mu mavuriro y'akarere kuvuzi no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe ubu rero twabonye yuko uburyo bwabonetse mu ndwi itangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura bitagoranye twongera kandi twibutsa kuri iyi ngwara ya coronavirus yuko leta yarafashe ingingo hamwe zokurikizwa neza bikinga kurusha ariko turabona yuko namwebwe abamenyesha makuru maze kubibona yuko abantu basa n'abahororokewe turabatera kamo rero tubicishije mu nyigisho zitangwa hagiyeho amavuriro bagire batangure kuvura hari inyigisho batanga zerekeye ingene abene gihugu kwifata ku ngwara zinaziriya tugashaka yuko izo nyigisho zizotangwa mu gitondo ku munsi kugira ngo bibutse abene gihugu yuko gukaraba n'amazi meza n'isabune ari ngombwa naho iyi ngwara ya coronavirus itazobikivugwa kuko ibero dufise tumaze kubona yuko zijya ngwara twari tumenyereye muvuga z'amagripe ingwara zo guhema nabi ku bana ziriko ziragabanuka biciye muri uku kutaramukanya gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune ivyo rero turasaba abajeje intwaro abajeje umutekano yuko boraba ahantu hakoranira abantu benshi kujya twabashikirije yuko bikurikizwa ahantu hari ku masoko ahantu ku bituro by'amabisi babikurikize kuko birafasha cyane kindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'iyi ngwara bashanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga bariho abusanga bariko badanza imikaratusa hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura twebwe ico tubona kandi duhanura abene gihugu nuko umuntu abonye bimenyetso twavuze na cyane cyane bisa n'izindi ngwara kuko ibicurane inkorora kwasamura bushuhe byari bisanzwe ari bimenyetso by'ingwara tumenyereye byiza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare ikindi naco tuzi tumaze kubona uko kuva mu kwezi kwa gatatu urakwije amezi 3 turiko turakurikirana abo twabonye bagwaye benshi barakize kuko imiti tubaha tubona ifise akamaro kuko ushika ubu tumaze kuronka abagwayi bamaze kwitura amavuriro atandukanye ndavuga yuko amavuriro menshi nka mu gisagara ca Bujumbura aravura abagwayi ryangwara novuga kuri clinique no twatanguriye ariko ubu turafise abagwayi haba muri hôpital militaire wa Karede Bumereke bitaro vyakira polyclinique hose twarashoboye kureka nabo nyene bakadufasha kuvura abagwayi rero ko ari 104 tumaze kwakira
75 barakize barataha, 28 bacari ku muti, umwe niwe muzi yari yapfiriye yitavye Imana akurikira. Turavye rero ibiharo dufise murani yuko 80-90% bakira bakoresheje imiti dusanzwe tubaha nayo irimwo azithromycine, turashiramo na chloroquine, hari igihe dushiramo augmente na zinc n'iyindi. Ivyo rero tubona yuko bifasha, tugasaba rero abene igihugu bijya vija kwiyubikira cyangwa gufata ibindi, tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare. Rero ico tubona ubu gikenewe nuko nabo nyene bigishwa kurusha biciye kubemesha kiyago hagati mu gihugu. Izo nyigisho nazo zizotangura mu ndwiza kugira ngo bishoboke baronke inkuru y'imvaho, ntagire ubuteba kuja kwa muganga ugasanga ariko arivura atazi icagwaye, kuko iyo ubushuhe bushitse ntushobora kumenya yuko ari coronavirus, ko ari malaria, ko ari ya grippe twari tuzi. Ni vyiza rero kuja kwa muganga, hanyuma tugashima yuko leta yafashe ingingo zibereye. Hageze ibindi bikurikira tuzobishikiriza leta nkuko nabibabwiye, ihave irabe ibibereye bituma n'abenegihugu babandanya babaho mu buzima busanzwe.